Mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Ikiganiro intwaro nziza mukaba mugitegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro intwaro nziza tukaba tuza kubashikiriza ibijanye n'inama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano agize imisi agirana n'abajeje intwaro mu makomine mashasha agize igihugu cacu uko ari 42. Aho yagiye araca hose yagiye aratanga ubutumwa ku ndongozi ko boba abasuku koko babene gihugu mu kubandanya kwitwararika na ntaryo ineza y'umwene gihugu. Muri kiganiro cy'uyu munsi naho tukaba tuza kubashikiriza ibijanye n'inama umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yagirishije muri komine yagutse ya Rwibaga na komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Buramatari w'iyo ntara mw'ijambo ry'ikaze akaba yaramenyesheje ko intara arongoye itekanye kandi ko abene gihugu bari ku kivi aho bariko baritabira ibikorwa vy'iterambere. Nyakubahwa mushikiranganje kw'izina y'abanyabujumbura basanzwe turongoye kw'izina ryanje nyene dufashe kano kanya ngo tubaye kaze muri kino kibanza na cane muri komine ya Rwibaga, ikomine isanzwe igizwe n'amakomine atatu: komine Mugongomanga, komine Mukike, komine Nyabiraba. Komine ya Rwibaga ni komine iboneka ko ari komine irimwo ikirere ciza nk'uko maze kubibona n'uko muvyumva, no kuvuga ibidukikije biracungerewe neza, ndetse abene gihugu bari no ku kivi bariko bakora ibikorwa bibateza imbere bikateza imbere n'igihugu. Iyi komine ya Rwibaga irimwo uburimyi bwisununuye kino gihe gusumba igihe gihitiye, aho isi ndimwa ubu yaguwe cyane, mbere tukashishikara kugira amakenga yuko nihataba kuza turabahagarika twaba dusanga ibidukikije vyononekaye kubera bagomba isi ndimwa yagutse. Iyi komine ya Rwibaga ni komine ibonekamwo cane umwimbu w'ibiraya, hakabonekamwo n'umwimbu w'ingano naho n'ibindi bisanzwe bihari, na cane muri komine y'ubu ya Nyabiraba harabonekamwo umwimbu ukomeye w'imboga kandi n'agace barimamwo muci cane. Nyakubahwa mushikiranganje, iyi komine ya Rwibaga mwagendeye amakoperative ari muri no komine ameze neza, ahagaze neza, aho twumva amakoperative sangwe mu yandi makomine ariko arahomba, ariko muri iyi komine ya Rwibaga amakoperative ari ku kivi kandi ariko arakora yunguka. Buramatari w'intara ya Bujumbura akaba mu ijambo ryiwe ry'ikaze yarashikirije n'ibisabo umushikiranganje kugira igisata c'uburimyi kibandanye gutezwa imbere. Iyi komine mwagendeye nyakubahwa mushikiranganje ni komine irimwo igiterwa c'icayi. Icayi kiraboneka muri komine ku rugero rushimishije, ariko umwimbu uriho, ariko agafaranga ukaracyari gato cyane. Ni igiterwa njabukamazi, ariko iyo bariko baragereranya amafaranga bakura mu biraya baca babona umenga ico giterwa naco kiriko kirabamarira. Rero mworaba hokwigwa icokorwa kugira ngo ico giterwa kiduze umwimbu. Nyakubahwa mushikiranganje, iyi komine mwagendeye irafise ibindi bisabo bibagora,
inyuma y'ivy'amabarabara hariho n'ifumbire itaboneka neza kandi uburimyi buriko buratera buja imbere, aho ifumbire iboneka nabi n'iyibonetse igashika bamaze guteragira, kuko iyi komine ikorera cane ku mwanya. Rero ikibazo c'ifumbire naco cokwigwa bikagenda neza. Mwijambo nyamukuru ry'uwo musi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yasavye abari muri iyo nama kutarera amaboko, ahubwo ngo bitabire ibikorwa vy'iterambere. Rero tugireke ahantu siriso n'ibindi by'igihugu byose n'iby'igihugu, urumva dushobora natwe kuvuga ngo tuzotera imbere tuvuga ngo bazoduha imfashanyo ngo bagire iki. Umuntu akugerera muhutwo twe twifuza ko ata muntu asubira kugererwa, ku buryo mu myaka iza twifuza ko nimba ari no kurima harimo amamashini, kandi niyo turiko turarya. Sinzi ubwo bahure ko umusanzu w'Inyanza rake yagize komunike ko amafaranga yo kurima arayareglementa. Chanabwira musanzu icyo kintu ukoze kiragoye. Munyuma niho yansiguriye terega umurimyi uri mu munsi wose yarageze kuri 15,000. Niho nabitahuye cambo ngati uburya rero abene gihugu no bariko baraca ubwenge rwose, barabona ko ingufu zose bakoreshereza abo babosi nabo nibaduhe counterparty. None rero kumyetsi watagucyonya kwemera kenshi rero atayamuhaye ashaje gukora ivyiwe. None bose baje gukora ivyiwabo nizo dukoresha amamashini. Erega ubutunzi buriko buriyongera, nibwo bwa mbere mbonye twimbuye tukabika itoni 70 ibihumbi 70 y'ibigori. Harivyo mwatugere mubona uno mwaka ndazi ko bizoruta, kandi agomba amenyeshe ko turiko turapanga neza ingene ivyo bigori bigugwa ntanagese. Ivyo rero umwe wese nagire agaproje naho kaba gato karakura buke mu myaka 2 mu myaka 3 mu myaka 4 mu myaka 5 urashobora gusanga nawe ugeze ku rwego rudasanzwe. N'abene gihugu mubabwire mubamenyereze kugira ibikorwa bibaha inyungu. Ntimuvuge rero ngo muzokora ngo mpaka bronze mu mutayi w'amamiliyoni amamiliyaridi ekaye. Koresha ubwo buryo bukenya mufise. Nimba uri umufonctionnaire fata Kenya naho zoba 20,000 cyangwa 30,000 uguti ayandagabinda ashise kuri umutahe. Ngomba norora inkoko, ngomba norora inkwavu cyangwa ndime utuntu. Imisi yose apana gutora imisi yose n'akagapo ku isoko, itomati, ibiharage, abantu bakiyandikisha ku mabutike, mamadena dahera ngo nyandika mwikaye. None imisi yose wabose utonda mu isoko uzogira ekonomi ryanga. Imisi yose akagapo, intore, irengarenga, amashu, ibiraya, umuceri, iki vyose n'ubundi yagwira tutibagiye agashupa rero. Yaciye asaba indongozi zari muri iyo nama kubaha umwene gihugu, bongere bubahe n'ivyiwe, bongere babe abavyeyi babene gihugu. Ndiko navuga kubaha umwene gihugu ivyiwe vyubahwe, ntabyo kurabana mu maso ngo biki nibiki ureka ngo ndamucemwe umuca mujaye ko ubutegetsi buhera mu mwene gihugu atazopfa avuye ku isi. Ubutegetsi bwawe ejo buzohera mu mwene gihugu azogumaho uzocubike. We wandongozi umwene gihugu azogumaho, nimba uvuga ngo wazopfa kwaza wahavuze uwundi bazoguherekana ku majenerasiyo yose. Twarose indongozi umube gito akaca maze ngunja nta namazi bazopfa baguhaye, kandi ikibazo nuko uzosanga bakwegeye n'uruvyaro rwawe. Kuba indongozi rero n'umusaraba uvuna uremereye cyane ku mube gito, ubwo n'umusaraba mwiza nk'ujya Yesu yikoreye, kuko burya baramuhaye agaciro kadasanzwe. N'umusaraba uremurutse wobafasha gutera izindi ntambwe, kuko hamuri ni kungazi muri ko mudugirako kugira muje mu bindi.
musanteri buramatari bande mufise amashanse menshi yo kuduga muko benshi nibabahebiyake kuko umaze kuva muri bajya benshi bakagushira kabindongozi ubutanguye kuboneka ko ushoboye cyangwa udashoboye mu gihe ushoboye rero uraduga kandi abantu bose bakavuga bati umuntu dukeneye naka kuri iki kibanza kuko ibyo bamujeje bito yabikoze neza turamwifuza ko aja no mu bikurikira navuze buramatari umuvyeyi w'intara ibibazo byose byo mu ntara bitora inyishu nk'umuvyeyi ndabisubiremo navuze musane umuvyeyi wa komine nk'umuvyeyi yene habe ekite ntihabe umwana w'ikinono ntihagire umuntu w'akazi abo bakeneye amatoni menshi tuzovuga n'ukungene baza barayaronka mugo umwene w'igihugu nawe yaronse nimba yikeneye ako gafuko kamwe agacomokane agende gutera nawe habe salama nitwokora gute ndishobora gukora inyuma yacu hari umwidogo hari abantu bavuga ati nakaraturiye oya abo badandaza cyangwa abandi bose b'abafongisiyoneri b'abakuru nta kibazo misanzwe bari bateye ikibazo twebwe indongozi ni twebwe kandi mu ntaho kuko nyine ishobora rero yatubwiye ati erega mubyibuke neza ko nta muntu umuvyeyi hamagara ngo dusangire ngo yaye avuga ati kumpamagara reka nzi gavana mubifate mu minwe dukenya tubonetse mudisibure ekitabrema ebe n'igihugu bose baronke nimba yasabye imifuko 200 hakaza itoni 5 cyangwa 10 muhe 3 tigende urakoresha iyo muga abandi nabo basabye akafuko kamwe baronke basinigije yarasavye abajeje intwaro kwama birimbura baraba ko ibibazo bihanze abene gihugu byotorerwa umuti urama ariko nk'indongozi rero ikindi hariho ibibazo mutegerezwa gutorera inyishu mwebwe nyene mutorera inyishu ibibazo ibyo nabyo kugira bitorera inyishu ni ibibazo bitatu tegerezwa kwibaza cambere nk'indongozi aburongoye bakuri nyuma aburongoye indongozi imbere aburongoye bagakurikira wibaza ikibazo nti ndiko ndabajana ico kibazo urakibaza ntuduhe inyishu ngaha inyishu uzoriharowe ntuzobibona kuri indongozi y'ukuri icya kabiri aburongoye bakwiteze kwiga nubona kaco bakwitezeko tanga imihoho hakiri kare wigiye uje kwiyungunganya mu bindi ikibazo cya gatatu wewe nk'indongozi ibyo ukora aburongoye babivuga kwiga babona ko ari ibikorwa by'indongozi cyangwa ibikorwa by'umucacanya yaje kubarira utwabo kubagira imitsi ibyo byose umaze kwihinyisha ucubona yuko uri indongozi y'ukuri cyangwa uri indongozi atacimaze ucubona ko uri umukuru afise vision ufise y'ikuraja ni ujana abantu urongoye uko ari umuntu w'indongozi gashobora kumara umunsi imisi 2 umubajije ico yaranguriye abene gihugu ntakikubwiye umubajije ukwezi kuza mu ndwiza bizogenda gute zero abajeje intwaro twaganiriye bakaba barashimiye umushikiranganje kuri iyo nama yarahejeje kubakoresha bakatumenyesha ko bamaze kuja ku kivi mu guhimiriza abene gihugu kubijanye n'ibikorwa by'iterambere imbona kazoza y'igihugu cifashe tugihera mu kwegereza ubutegetsi abene gihugu nko muri komine ya Kabezi novuga nti mu kwitegura imbona kazoza y'igihugu cifashe indongozi twarazishize ku kivi na cane turaziha naho zikorera mu nyubako bakoreramwo kugira ngo begera bene gihugu babumvishe imigambi y'iterambere litugana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe nko mu Kabezi ku mugwa mukuru wa komine turabona ko twamaze kwinjira mu mbona kazoza y'igihugu cifashe kuko uko ikomine yari mu myaka iheze siku uyu munsi iri aha notangura nkavuga karorero nko kubijanye n'iterambere rihereye mu ngo turabona cyane mu ngo abene gihugu bamaze gufata iya mbere yo kuba ahantu hasukuye hameze neza kuko igihugu cifashe kiba gifise isuku aha twovuga ko abene gihugu muri komine Kabezi bamaze kwitegura cyane mbona kazoza mu kubaka amazu meza
ndetse mu guca amabarabara ahuze iyindi mitumba, ndetse turanashimira cyane na leta y'u Burundi tubicishije kwishirahamwe Regideso, aho uyu munsi nko kwitegura mu mbona kazoza igihugu cifashe aha ku mugwa mukuru wa komine ndetse n'amasantre yose nko ishirahamwe Regideso ryabitumenyesheje, bariko baraha abene gihugu amakontere kugira ngo muri ya mazu meza bubaka baheze bashiremwe n'umuyaga nkuba kugira ngo bibafashe no kwitunganya mu buzima butandukanye. Mu gutunganiriza abene gihugu kugira ngo dushike kwiterambere rirama mu gihugu cifashe kandi giteye imbere, ubwa mbere na mbere turatumirira abene gihugu mu nama z'umutekano, tukabashikiriza intumbero y'igihugu yanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma tuca tugerageza gukurikirana tugendera abene gihugu ku mitumba kugira ngo turabe vy'ukuri yuko ivyo twabashikirije bariko barabirangura. Narijya tuzi yuko igihugu kidashobora gutera imbere imiryango ishonje ikenye, turabigisha kwijukira uburimyi na cyane cyane binyaruka kwimbuka, kuko nko muri no komine ndongoye bari bamenyereye kurima ibiterwa biteba kwera, ariko ubu baramaze kwijukira kurima ibiterwa binyaruka kwera. Tukanahimiriza no gutunga ko umuryango wose wotunga ibitungwa bito bito, ndetse n'abana bagakura bazi kwitunganiriza imigambi no gukurikirana ibikorwa byo bateza imbere, na cyane cyane mu korora udutungwa duto duto, ndetse no gukurikirana ivyibare byabo kugira ngo bamenye umugisha wa buri mwana wese, kugira ngo ejo hazoza nabo bazobe ari abantu ngira kamaro mu iterambere ry'igihugu. Si ivyo gusa, akaba hari ibikorwa byinshi biriko birarangurwa nabo bajeje intwaro mu ntumbero yo korohereza umwene gihugu. Turanashima kandi ko twamaze no kwitegurira imbona kazoza, atwo turakora ibikorwa bitandukanye mu kubaka amavuriro, kubaka amashure ageretse, ndetse tukubaka n'ibiraro bihuza imitumba n'iyindi. Novuga nti muri komine Kabezi by'ukuri imbona kazoza y'igihugu cifashe twaramaze kuyinjiramo. Turavuga tuti tubandanya dutera intege abene gihugu, tubahimiriza kuja hamwe mu gukorera mu koperative, mu gukorera mu mashirahamwe kugira ngo bikunde biteze imbere bihereye mu ngo, bateze imbere umutumba, bateze imbere izone, ikomine, intara, gutyo n'igihugu giheve gishikirwe. Ubu rero turashima cyane abene gihugu kandi baravyishimira cyane by'ukuri. Uyu munsi tugiye nko mu gisata c'uburimyi turashima cyane umwimbi w'ibigori waragenze neza bivuye kuri ya ntunganyo, kuri ya ntumbero y'igihugu mu kwegereza abarimyi imbuto irobanuye. Ivyo navyo rabishima cyane kandi bagasaba ko nejo aho bukera leta yo kwama ibaba hafi begereza imbuto zirobanuye kugira ngo muri ya mbona kazoza igihugu cifashe tuyishikemwo abarundi bose bafise amagara meza. Muri uyu mwaka ku bene gihugu sanzwe ndongoye, ico tubatekaniriza icambere mu kwegereza kandi intwaro abene gihugu. Hanyuma muri rwa rukurikirane rw'ibikorwa by'iterambere twarategekanije, ndetse byaramaze kuranguka, ibindi turi ku kivi na cyane cyane guca amabarabara y'imigenderanire kugira ngo abene gihugu byorohe gushikana umugwayi kwivuriro, ndetse turiko turasanura n'amavuriro ryagize ikibazo aho ryahuye n'ibihomoka. Iryo turi ku kivi, ndetse harabayeho no kubaka amashure mu vy'indero, kuko ikomine yacu ya Mutambu iri ahantu hahanamye, aho usanga hariho amashuri agiye arahura n'ivyago. Byaciye biduha rero imbono yo kubaka ibirase bigeretse, aho duheruka kwinjira ikirase kimwe cyo ku mutumba wa Burima cyubatswe n'imvukira ahanini umushinga amateka wacu zero daruvukanye, ndetse ubu komine nayo yafashe mu minwe kubaka irindi shure rigeretse ryo kuri lise ya Mutambu kugira ngo vy'ukuri indero abana baronke aho bigira heza. Aho ni mu gisata c'indero, mu vy'uburimyi n'ubworozi naho
baramaze gufata mu minwe ikintu cyo korora ibitungwa bito bito na cyane cyane inkwavu, aho usanga twaramaze kuraba mu mihana ta muhana n'umwe udafise igitungwa, ndetse hamaze kuboneka n'umugambi wa mera nk'abandi, twarahimirije abenegihugu bari baronse ubwo buryo ko umwenegihugu wese ategereza gutunga inkwavu 5. Ivyo barabikoze, turanabashira no mu mugambi wo kuvuzanya mituwarite, aho umuryango wose ubu uvugwa atakibazo na kimwe muri iyo mituwarite. Nico turiko tubafasha abenegihugu kugira ngo yumve yuko naho yoba yatanze ayo mafaranga atagwaye akagwara uwundi ashobora kumufasha kandi akabinezerererwa. Umushikiranganje w'intwara y'hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yasozereye iyo nama asaba indongozi kwijukira uburimyi n'ubworozi, gutyo umwene gihugu wese azoheza yidegemvye mu bijanye n'ubutunzi. Sozera mvuga tiko twagira muri vision 2040-2060 igihugu cifashe igihugu giteye imbere. Mugoje mu mutima wanje nguma nibaza naho twavuze ati igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, mbega tubuziki cotuma ico gihugu cifashe tugishikira mu mwaka wa 2030. Dufise amaboko, dufise ubwenge, dufise isi, dufise byose. Uno munsi twese tuje mu kurima, twimbure, tworore, hanyuma tuce turakumira ibicuruzwa. Twifuza ko abarundi twese umwaka wa 2040 niwo novuga ko ari nk'ihangiro nyamukuru. Mugabo birashoboka ko myaka 5 tuba twageze mu gihugu cifashe. Tubuzi hari yozo twaye. Twese rero kurima turonke ibyo dushora, kuko tutegwa kugira umwidegemvyo bijanye n'ubutunzi, nabwo umwidegemvyo turonka twanzo dushora. Nimbure duhingura isi tuyibungabunga, muciri serege n'amapizare kugira ruiserema ibe ntonya cyane, amazi amanukana murindi mutonya agire infiltration. Isi rero idukeneye ko ubwenge tuyikingire, tuyihingure, twimbure. Ati ndabahaye isi muyigabe mu biganza n'ibiriko byose, mworore inkoko, mwambye ko mworora inka, nimuje no mu bitungwa bito bito, inkoko, ingurube, inkwavu, impene n'intama. Ingurube ubu muri Kongo zigeze ku rugero ruhimbaye cyane. Ubu ikiro cy'ingurube batubwiye ko botugurira $10 ku kilo kimwe cy'ingurube, $10. Ayo mafaranga ntayo mushaka. Tugerageze turime amavarite yose, ibintu biba mu ntara tubirime byose, ibyo tudashoboye gufungura tubishore. Rero tuvuga tuti dukore ibyunguka, twiteze imbere igihugu natwe gitere imbere. Mworore ibitungwa bito bito cyane cyane. Inka ni sawa, mugabo udafise kapasite y'inka yorore ibitungwa bito bito. Rero n'indongozi muhamagara gusansibiriza abantu bagombe, kandi muserve do model. Ntimugenda musansibiriza gusa muvuga amajambo akafatira mu kirenge. Babura amateka twaravuga abamusanteri n'abakomiseri, utavise aho yororeye inkwavu, utarima ntambaze nitukiri kumwe. Mugende mworore, murime, mwimbure. Nshuti mwese mwariko muradukurikira, aha niho ikiganiro intwaro nziza cy'uyu munsi tugisozereye, naho butaha.
kandi